Ayo mabariyeri aheruka gushingwa muri komine Kirundo ari mu tuyira nka twose tw'imigenderanire twinjira canke dusohoka mu mitumba igize iyo komine nk'uko bivugwa n'umwe mu banyagihugu baho muri komine Kirundo. Bita mu Gaharata ku Bahinde, bita Kavoma, Yaranda, Kusheru, hose usanga mu biro b'ikirundi bashize imbonerakure n'amabariyeri bacungera. Izo bariyeri ntizicungerewe n'abajejwe umutekano canke abasirikare ba leta, ahubwo zicunzwe n'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ziva mu bwoko bw'abahutu gusa, kuko bagenzi babo b'abatutsi bari bazijanywe ko bose bahavuye birukanwa. Ivyo bigatera amakenga abanyagihugu baba mu micungararo batinya ko bishobora kuvyura amacakubiri afatiye ku bwoko. Bafite yuko umuntu wese ahaca kari kumusaka, kari gusaka bakaba batabikoresha atwaye, giterera amakenga ku butumva imbonerakure z'abatutsi babanye kubashira kwa mabariyeri. Kuri uyu wa gatatu mu bucagucagu abahoze ku rugamba co kimwe na bamwe mu bigishije izo mbonerakure kurasa bari batumwe ko mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara kugira bahaga amategeko ya nyuma bongere banagenzure ko atabariyeri n'imwe iriko imbonerakure zo mu bwoko bw'abatutsi. Ikindi bategetswe nukuraba ko ibariyeri yose yahawe inkoho n'imiburiburi zitatu, inkoho babwiwe ko baziraririza mwijoro gusa, ku murango bagakizura bafise inkoni n'amahiri. Umwe mu masoko ya RPA yari yitabiriye iyo nama amenyesha ko yari ihagarariwe n'uburongoye imbonerakure mu ntara yagutse ya Butanyerera ariwe 𝐧'𝐢𝐬𝐢𝐴 Abel hamwe n'uwitwa Macumi Pierre hatwara imbonerakure muri komine Kirundo. Inama bene iyo ikaba inategekanijwe gusubira kuba kuri uyu wa gatanu, abayitumiwemwo akaba ari imbonerakure zose zigishijwe inkoho kuva mu mwaka wa 2018 gushika muri 2020.